Kazoza FM, be your own boss. Ndabahaye mwiriwe, bonsoir, mwese muriko murakurikira ibiganiro vya Radio Kazoza FM jiye kugwiza umwimbu biza kuvana na muriko muradukurikira muherereye mu micungararo ya kino gisagara ca Bujumbura canke mu gisagara nyene murashobora kudukurikira muciye kwijana gatatu n'ibice bitatu. Mushobora kandi kudukurikira ikibiriraho ku rubuga rwacu rwa Facebook ni Kazoza FM. Ikiganiro ndabibona uko ni ikiganiro kiba yagira ku bijanye n'amagara meza afatiye ku buzima ndoragitsina. Eline mbere nibigira Arlette Mpundu nitwe tuza kubashikiriza kino kiganiro, tuza kuba turi kumwe n'abatumire babiri mu mashiga. Turiko turafashwa na King Leandre ku ruhande rw'amajwi kugira ngo tuvuge mutwumve, nayo kugira ngo tuvuge mutubone turiko dufashwa na Patrick. Muti none uno munsi tuza kuyaga kubiki? Ugufatwa ku nguvu ku bakenyezi bikorwa gutandukanye kandi bigakorwa n'abatandukanye. Harababanyi, inshuti, abagenzi, abakoresha, harabaduka ariko kandi nabubakanye barakoreranira ivyamfurambi hagati yabo mu gutegeka amabanga mpuzabitsina uwundi atavyiyumvamwo. Akenshi abafashwe ku nguvu ntibacira no hasi. Ni kubera iki? Nizihe ngaruka z'abafatwa ku nguvu kakaba kamizwe n'ingoma? Hokorwa iki kugira abakenyezi canke ndetse abagabo bafashwe ku nguvu bubahuke kuvuga ivyababayeko? Kugira ngo duce hirya no hino ivyo bibazo, Arlette turi kumwe n'abatumire babiri. ego turabahaye ikaze. Ndabasabe bidondore. Duhere ku mfasore. murakoze cyane kuba mwantumiye. Jewe nitwa Dacia Munezero, nk'abandi umwanditsi ihuriro ry'abanditsi gitwa Yaga Burundi. Korera ku mbuga ngurukana bumenyi cyane ariko no mu kibano turakoreraho. Nkaba mu kirundi avuga gute, activiste pour les droits de la femme. Ndaharanira agateka k'abakenyezi. Ndaharanira agateka k'abakenyezi nshishije mu mashirahamwe atandukanye, cyane ishirahamwe ndimwo yitwa Action for Women's Rights, aho mu majambo avunaguye. Ego. Iruhande yanje hari ubu ntituvuga umushinga naye, hari n'umugabo ndibazi cyane n'umusore. Ego nawe twidondora. Nitwa Bigirimana Prosper, nkaba nkora mu kigo Seruka, aho twakira tukumviriza twongera tugafasha abafashwe ku nguvu hamwe n'abahohotewe. Urakoze cyane Prosper. Ikibazo ca mbere tukirabishe kwa Dacia Munezero, uri umwanditsi, uri no mu mashirahamwe ahanira agateka k'abakenyezi. Bimwe urabibona, ibindi uravyumva. Ni nabahe nibihe mukunda kubona mu kibano biba muri ico twise gufata ku nguvu, ko mwumvise ko biri uburyo bwinshi? Biri uburyo bwinshi nko mubivuze. Kenshi na kenshi ubuhamya dukunda kuronka hirya no hino aho dukorera, kenshi usanga ari imiyabaga ikiri mito. Buzi imiyabaga kwanza nibaza ko ntanguriye hejuru, abana bakiri bato bafatwa ku nguvu. Ugasanga yafashwe ku nguvu agifise ariho batoya cyane, barava ku myaka 3 kuduga 5 gushika hejuru. Urumva gushika imyaka y'amayabaga 15, 16, 8, mbese rero n'abakuze. Urumva ugasanga rero nkuko babivuze mu ntango y'ikiganiro, bafatwa n'abantu batandukanye. Kera umuntu yiyumvire gufatwa ku nguvu wabona yuko bavuga ngo yagiye mu ijoro hamacahura n'igisare hamakira mufata ku nguvu, alors que non pas du tout. Kuko kenshi ivyo amakuru turonka urasanga umuntu yafashwe ku nguvu n'umuntu yari yizeye, atari kumva yuko yogira ubwoba canke yo kwikeka ikintu. Uravyumva rero ikibabaje gusumba by'umwaje kenshi kimbabaza ni kumva nk'umuntu yafashwe ku nguvu n'uwo bafana ikintu. Donc nka muvyara we
hariho n'abafatwa nabo bavukana cyane n'abase wabo donc bayinarume urumva birarenze gufatwa na papa wawe gufatwa n'uwo muvukana donc rero n'abakuzani kigasanga barabanye ngaho ivyo rero hoho rero ivyo abantu babivuga kenshi babivuga barakuze canke nyene imana icanye ndaciye umurongo kuri akantu imana icanye kuko kenshi biba akamizwe n'ingoma ugasanga abavyeyi barabiza ko bya ntibambara ibara mu kibano baranumye ugasanga hari umuntu yicumuye arabivuga ugasanga rero biramenyekanye donc rero ugasanga rero nabo harimwo abatoya hari abakuze hari abakuze umuntu ukazona umugore bavuga ngo yaye ngo wubatse ngo nico cyagutwaye niki me urasanga nk'ivyo bintu birahazwe no mu migenzo y'ikirundi beba vyutagotagamana hamwe umugore yavyaye hama bakaca ataranakira kumukanda ukanda umuvyeyi right ugasanga rero hari umugore ntiyari bwakire ugasanga aciye yononekara gusumba ntagishobora kwicara aguma aryamye kwiyumvira ngo nukuruha kubera konsa umwana naho namagara yiwe ari karasinzi ntagishobora kwicara umva rero biriho muri ville kubera ari abantu twishiramo je nahanda bishamo kera ubunye byaraheza bwo nana gato ari uvuga ngo yaye ngo ivyo abantu nyene batari civilize niki urumva hariho ibintu tokora warize ukora uba muri ville bla 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 nta na gato uko iminsi igenda ni kubona ahubwo babantu wari wiyumvira yuko bisonera ntaguciriye uno munsi hariho n'abakiri ko barambwira babonye afishe ikiganiro ko nta muntu agifatwa ku nguvu ndibaza yuko bogenda nko kwisantre seruka ngo bamwishiriye ngo wambaye ibintu bimwereka ko abishaka je nanje ndababaza ati none nk'umwana afatwa ku nguvu wowe uri umugabo uri kuri me by the way hari umuntu yisiguye yafashwe ariko yafashwe ku nguvu umwana wa 6 ans 5 ans hama nyene utwana twa 6 usanga twakuze hama umugabo atavuga ngo none ngo ubundi ho ngo kava muri dushe kambaye sumengo kaguma kiruka munuzeye donc hari abantu babijustifia nkuko hari abantu bafatwa ku nguvu bambaye ibitenge bagize iki bari mu mirima aba musulmani bitandira ugasigara abona amaso gusa imbonero gusa ariko naho nyine afatwa ku nguvu donc iyo hari ama justification mise sibyo bavuze ati ibintu tuba mu kibano n'abantu bafatwa ku nguvu n'abandi babigwanya bavuga ngo ntibikibaho ngo ikashango kuri kimwe vugisha ngo nuko ngo ataba yaryoye ngo aca bihindukiriza niki donc ni ibintu bibabaje bikiriho no gushika kuri no saha mais malheureusement abantu bagenda ababibamwo ntabwo bakibivuga kuko tellement uko imyaka igenda bigenda birababanalize ugasanga ahubwo wowe wabivuze ni uriko umva uregegwa ko iceye uciye ibiciro ry'umugani reka ko muri turaza kubibandanya Prosper umurumvise uko Dacia ariko arabivuga mu kigo seruka hari ntahe nyinshi mwakira mbega mwebwe mubona ari biki bituma canke n'uburyo ubuhe bw'abafatwa ku nguvu nkuko Dacia yabivuze nuko yereka ndamwunganire byinshi asa n'uwayivuze ariko abafatwa ku nguvu bari mu mice nka yose nkuko yabivuze mugabo dukunda kuronka benshi n'abana bari munsi y'imyaka 18 Dacia naho yavuze guhera ku myaka 3 n'imyaka 2 barahari tuhora twakira bafashwe ku nguvu rero muri abo bose bafatwa ku nguvu n'abantu batandukanye hari abafatwa ku nguvu bagiye abakozi bo mu nzu bagiye abakozi bo mu nzu bafata ku nguvu abana mu gihe abavyeyi babo basize muhira hariho rero n'abandi bafatwa n'abakoresha hariho ababone nyine bafatwa n'abakoresha abo twama twabaronse cyane abo bafata abana ni abagiye bateka abahungu cyangwa abakobwa nabo barimo abahungu cyane cyane nibo bafata ku nguvu abahungu naho nyine je crois que naho atari ibiharuro binini hari abana b'abahungu bafatwa ku nguvu gasanga bafashwe ku nguvu n'ababone
hariho témoignage twaronse usanga umuboni yereka amafilme y'abakuze umwana akiri muto mu nyuma hama akagenda koga akaca mutwara kugira bugarira vya bindi wabona muri film. Ego ico kintu nico vraiment ego akana hagahungu kakaba provoquer n'umubone n'umukobwa agaca agomba kugira ijya pratique kugira ngo ashobore kumva ico kintu ko yoba agikoze. Ego ico kintu turakibona. Ego hanyuma hari n'abandi bafatwa mu kibano nk'abagiye kuvoma amazi barafatwa ku nguvu, abagiye gusenya nabone barafatwa ku nguvu. Usanga hari abantu babafashe bariko bararengana, hari n'abafatira bariko baragenda bakabahamagara agaca mu kwegera nko mu nzu akabimukorera. Hanyuma rero kanshi muri abo hariho n'abatabivuga, baca babahendesha amafaranga utuntu tunaturiyaye, ugaca usanga arabihoze uwo muntu, ugaca usanga mbere yashitse no kwivuza yatevye y'amasaha 48 yamaze kurenga utakimukingira umugera wa sida, ingwara zifatira mu mpimba by'irondoka canke zanda zitifujwe. Usanga ari ibintu nyene biteye ikibazo cyane bibabaje. Muga rero ivyo oye byo gufatana ku nguvu nari gutangurira ku kintu bita indangura kintu yo gufata ku nguvu. Gufata ku nguvu ni kuvuga yuko ari gukorerwa imibonano ndoragitsina atamwumvikano hari, utabishaka, utavyiteguriye, utavyiyumvamo, gatani wari wishakiye. Muri ico gihe rero biratera inkurikizi imbi cyane ku bantu baba bafashwe ku nguvu. Benshi urasanga bahahamutse, bahungabanye nyine. Hariho n'abantu mbere tumaze kuronka bashobora no kugwara no mu mutwe tukaja kubavuza kwa rojante. Ivyo uvuze Jenny baziko gufata ku nguvu ntitubingira abantu ntibabitahura cyo kimwe. Nk'abo bantu twa turavugana ko bambwira bati umukobwa yaje yari yavyemeye ngo aje mu bikore, agaca utanguye ugeze ngira nko hasi ace ngo hagarika none nk'uyo ngo wamufashe ngo uvuga ngo yafashwe ku nguvu, mugumva ntimwa hageze aho atabishaka wowe urabandanya, uwumva ntimwavyumvikanye. Muga nk'ico umuntu abonye ati we wafashe urambara uragenda kumuramutsa uragira iki wamwigemuri wamwigemuri ni naho nibaza abakobwa batinya kubivuga ati je nari nagiyeyo nzobivuga gute. Mu bisanzwe uko bigenda naho mwabivuganye hanyuma ntagukorera ivyo mwavuganye, mu bisanzwe bagufashe ku nguvu. Yego bagufashe ku nguvu ifu yuko mubikora uko mwabivuganye naye ahandi yabagufashe ku nguvu. Twibutse ko minota 10 tuza kugurura imirongo ko bariko baratwumviriza batwakure kuri 72 23 23 amurashura kutwakura kuri WhatsApp cyangwa mukatwakura mu buryo busanzwe. Murashobora no kutwandikira ubutumwa haba kuri WhatsApp cyangwa ubutumwa busanzwe turabusoma. Murashobora kandi kutwakura kuri 62 24 24 62 naho nyene murashobora no kutwandikira ubutumwa tugaheza tukabusoma. Mushobora kandi kuduhamagara muciye kuri 22 10 15 19 22 10 22 28 15 19 19 Dacia mwariko muravuga muti uburyo n'uburyo butandukanye abantu bafatwa ku nguvu kandi bagafatwa n'abatandukanye, ariko mwumvise ivyo turiko turavuga by'abantu bafatwa ku nguvu hanyuma bikabakamizwe n'ingoma ntibumahuke no kubivuga. Ingaruka zibiziye ingaruka ziba umva guhahamuka, umva ikintu nk'ico warakibayemwo uzogendana igikomere kinini cyane. Hariho inta twaronse tumaze kuronka aho umwana umudamu yari yarafashwe ku nguvu kera, hama afashwe ku nguvu mu nyuma arakura arabinuma nta numwe yabibwiye evidama kubera ico ceyi nuko nyene ngo wamwishiriye canke warubishaka etc. iyo toujours ça. Ingaruka zahabaye nuko mu nyuma yaragize mariage aravyara umwana w'umukobwa, yavuze ati sishobora na se wiwe kugira muterura nyene nta kundi niko ari se wiwe nta
umva yaciye traumatisme yari yaragabanutse mecha abona avyaye umukobwa umutima wiwe muri mu mutwe yuko uwo mwana wiwe azohava azoba muri ivyo nyene ati numva naje ntavyo navuze maybe azoba muri ivyo nyene hama ntabimbwira ku buryo acaba sur protection donc rero ivyo uwo nuwashoboye kugira mariage hari n'abandi badasubira kwemera bacavuga ngo bajya vuga ngo wagwaye ntinyi bon après ico nyine kirafise ama signification atandukanye mais hari abantu badashobora kwemera yuko umukora kubera afite ubwo ibintu yabayemo cyangwa ugasanga asigaye yanka abahungu n'abagabo bose kubera hari umwe yamugiriye nabi kubera nyene avuga ati mwese nugene namwizeye parce que hari kenshi na kenshi avuga ati okay jewe ego akunda kubwiye ko ntavyo shaka iyo explication ndazi ko n'abantu benshi niba telefone aza kubivuga na commentaire kuri Facebook c'est toujours la même chose ni kuri ntabwo bikinangaza ahubwo mbonye umuntu yazise le contraire niho mvuga ati sho umuntu ava mu ntari yihe tumwambika umudari avyemanga avuga ngo nivyo avuga no washitse mu nzu y'umuhungu uba witeze vyose none bon kugira tuvuge abagore nibaza ko abagore n'abagabo bitandukanye ibiki bituma umukobwa cyangwa umugore biherera muri kauka birahera nibiki nyamukuru bituma umugore cyangwa umukobwa adashaka kuvuga ko ashima kubinuma ahora nukuri kugira ubiprove kenshi na kenshi umukobwa afashwe ku muco w'umugore aca agenda akoga agasubira kwiyegeranya n'ibiki sinzi ko bisanzwe seruka mu bisanzwe uwo muntu yabikorewe atinya kuvugwa nabi mu kibano kubonwa nabi ko boca bamuhura akaba maramaye nshatse kuvuga ni ivyo vyovyo nshatse kuvuga ati biragoye gupruva parce que umuntu agufashe ku nguvu amwe yuko vyashitse mu kagwano kafise amatrace ya violence physique yagufashe ku nguvu nta maraso wavuye peut-être ntuzo kugenda ntuva aho hantu wiruka kuri police ukiri gusa dufate benshi kenshi usanga hari n'abaza kubivuga peut-être 2 jours après ko yabivuze hari igihe rero ugasanga nta amatrace yamaze kurengana ntibikiboneka donc rero biragoye gupruva icambere biragoye gupruva muga ntibisigure ko ataba yagufashe ku nguvu évidemment vyo nishatse bwa mu kibano kugira uvuga ati ni wewe washavuga uyu umuhungu tuzi ari ntore rabi ngena meze neza urumva nande urabi ngena meze neza sha jamais donc naho rero vyo bari ivyo bagwatibwa muhungu n'igisare iyo etiquette zokwamaho bazovuga ngo arlete wande afata ku nguvu oya reka ntuzi ngo arayagwaye n'ibiki donc ico kintu kizokwamaho naho bobwa ngo mporesha kuva uwo munsi iyo ntuze ya viol izokwama ikuriko naho wafashwe n'umuntu nyene bose batera ivyatsi azoca bandanya avuga ngo arafata ku nguvu ke wowe uvuga ngo njya mukobwa umumaca zarashira ko ibirungura ziko mu Burundi inkuru uko yari imeze iza gushika kuwundi imaze kujamwo ayandi ma version nka 8000 gusa donc rero biragoye kuvuga Prosper Bigirimana Dacia murumva ko cancane karavuga abakenyezi abafatwa ku nguvu muri centre seruka abakenyezi bobo bashobora no bamwe baranavyubahuka muri centre seruka hari abagabo bubahuka kuza kubivuga muri centre seruka abagabo baza si benshi cyane kenshi baratinya kubivuga kandi turazi yuko babikorerwa mugabo mapfira kandi kakarigabo yagufira ibanga ati je ndi mu kibano sinogenda kuvuga yuko umugore ntohotera gira ibinabiri yaye no bamaramaye ntaja muri bangifise mu bantu kenshi baratinya mugabo umwe araza yego haraza umwe nibaza yuko bigoye ako kanyarigabo nyene twebwe nivyo twamenye nuko yari amatemonyage anonyme akavuga yuko ari umuhungu akavuga ivyo by'ababone navuze abahungu bakiri bato bafatwa n'ababone donc ari abantu benshi bakubwira ati kandi rero haya ikibabaje nuko habura babivuga kuko izo témoignages twaronka twadushira kuri page ya Instagram
umwe yarayisoma avuga ati si jeje nyene parce que abagabo bafatwa burya ni benshi ariko bose bavuga ati ngira ni jeje nyene bibaye ko n'ubwa mbere bibaye ko bafatwa n'abakobwa bafatwa n'abahungu abagabo ku bandi donc rero akavuga no subira gucahe rero ukazanga yaravyimbye ico kintu je uyatubwiye hari umwe yambwiye ati yafashwe n'umubone mu nyuma aca yaciye abona ko relation sexuelle yaciye atangura ko abakobwa yabona nk'ibikinisho nta kintu cyo kuvuga ngo arasuye kubona umukobwa ndazi ngo muha agaciro ngo yaciye abibanalize yaciye atangura ntiyanse abakobwa yabafashe nk'uko cyo bari kijuwe kandi ni metode yo kwikingira kugira mfuma wowe nani wongiriye nabi mfuma ndagutuka mfuma ndakwanka donc rero hari abantu bacameza gutyo ukazabona bari muri societe bameze ukuntu utazi cabashikiye naho bariko barivanja ku bintu byabashikiye donc rero abagabo benshi batadopfa byabivuze ko nabakuganya badufise ubwoba umugabo wose Prosper bigira imana imbere yuko tuca twakira n'abariko baratwumviriza nta ruhara rwo bafatwa ku nguvu rurimo uruhara rw'abafatwa ku nguvu nta ruhara baba babigizemo nkuko babivuga inyambaro ngo yagiye ngo bamwe nta ruhara baba babishizemo abandi nawe kuko tuhora tubibona nta ruhara na rumwe Dacia nta ruhara rwo bafatwa ku ndabwira ikintu kimwe ibintu vy'inyambaro mananje je namambaza abahungu yavuze donc wewe naka umukobwa ari gusa uwo ari we wese yoza ngatwiyambura bicavyanga utudusimbirako fete nduzwa ngo nigikoko ibikoko siko bimeze ibikoko vya couple muri periode hageze kuvyara urumva none ubwo umuhungu ati donc wewe kubera ubonye umukobwa ufite uri déréglé wewe uri ntuzi gukontrola umubiri wawe fete donc rero ni citwazo parce que umukobwa vuga uti zesinzi basi uvuga ati nagukunze entre guillemets ntuvuga ngo impundu udashaka umuntu ariko ukunze umuntu nawe numufata ngo ngo mugwane uravyumva ikintu cyo kwishemwa ko umuntu yakwambariye je nambaye ukungu nakwambariye we ni belle bakikura nambariye wo ndashobora nambariye wundi katuvuga ngo none ngo waje ukongo waruzi ico ushaka je nibaza yuko abantu buvuga maybe reka ndakwereka ico kintu ndakuronderera akantu basika ka nuance kugira ngo tugire balance bamavuga bakabongo turakubita nyene genre tubagiriza ibintu byose nibaza yuko abakobwa ingorane tugira sometimes ni kutinya kuvuga par rapport à notre sexualité urumva iyo nindi débat tuzogira ngo muzoyigire mwebwe nga franchement muracafise nuze muracashaka ubukintu byose ico kiganiro sexualité y'abagore muzonumenzo kwicara hajya hamwe ico kintu nico Dacia yavuze cha sexualité y'abagore nta mugore azi kuvuga ati nshaka iki numva shaka iki basi tutangure gutya basi turindire kubera caguma numye haca hakora ibintu ashaka iki basi ndabiye parce que effectivement mu maforum doya tugira hariho abakobwa bagenda kuri abahungu bifuza ko babikora parce que umuhungu yamwubasha abantu ariko batwumviriza kugira ntimuze guma mushwana gusa ndabavugire n'abahungu okay muvyumvirize neza hariho abahungu abakobwa bifuza ko bajyamana n'umuhungu yagiye kuraba mais comme adashobora kubitobora avuga ati yewe none ndaje ni bake bigira nyene bavuga bavyubahuka ni bake donc akacaza akagira majeste akagira iki umuhungu avuga ati abana tese ndakorako akakubwira kuri mwiza gusa uraberewe cwe akaca yicara hajya mukaca muri aba filme ndaguheseze nagasaga ico kintu hubwo ncari mu mutwe wiwo muhungu umuhungu ncari mu mutwe wiwe cyane aho ico baki mutwe wiwe akavuga ati ntavyo twavuganye sinzi na vyakira umukobwa akaca sohoka akatagenda kubwira abagenzi biwe ujya mutipe nikirova mara ahubwo ngira aragwaye akaca mwararaza donc arabahungu baratubwira ati jewe umunsi umwe baranyararaca na mana sije nabonye haje wote ndamwereka ati okay so wene nuko araza ko je ngwaye nakomeye naramuhaye opportunity ico kibazo cuko muri culture yacu umukobwa atangwe kuvuga sexualité nibiki ubucitsi maraya ubucitsi tubwanye hari umuntu yomuja akavuga bijya bintu urumva alors que niyo ni kibazo gikomeye parce que sinzokubwira yuko ndagushaka wewe
umuhungu atangurwa ngo wongera uragwaye sida ushaka ko ndagutera indangira kugira abahungu bashita kugira ivyumviro vyinshi ari umukobwa ariko arakwereka yuko agushaka cyane donc rero abakobwa turindira yuko première pas ugasanga rero ko turiko turakoresha ivyumvira ama supposition ça va évidemment créer un certain moment ivyo byose aya makonsequence. Urakoze cyane Dacia kana kanya kabariko baratwumviriza ni 72 23 23 72 23 aho ni kuri WhatsApp canke ubutumwa busanzwe murashobora kandi kuturungikira ubutumwa kuri 62 canke mukatwakura murashobora kandi no kutwakura kuri 22 28 15 hari ubutumwa bumaze kudushikira hari uyagize ati bite kuri Kazoza FM nitwa Odifax ndaha mu bwiza hama ivyo gufata ku nguvu je sindabitegera kuko abo baharanira agateka k'abakenyezi hari gihumenga bararenza urugero mu kuvuga none umugabo w'imyaka 30 yofata gute akana k'imyaka 2 akabikora gute aho nta kunuza inkuru biba birimwo umuhungu n'umukobwa bakabipanga hama vyahara umukobwa ati ntwara umuhungu yanse kumutwara mugaca muvuga ngo yamufashe ku nguvu rero kenshi bica biducanga gutegera icarico gufatwa ku nguvu Dasi uyu muntu fait ndashaka kumutahura dans le sens yuko hari ibintu biba utarabibona mu maso ntushobora kuvyemera siko ntushobora kuvyemera siko bitabaho rero ko sanse ku munsi umwe nuko udashaka kwerekana victime yofuma itanga amashifre ikagira ikintu cy'ikiganiro ntavyonzi birabaho twe twarakiriye umwana mutoya bantu twamwakiriye ko twarafashije umwana yarafise 8 ans yarakuze effectivement mais 8 ans hariho utwana dusanga tudakura nyene ngo tugire kangana gutya ntabereka tubivuge abagabo turazi ibintu bibashitura ntabere nta gisusu nta na kimwe kangana gutya me yari yarafashwe kumvu yatabaguritse umva yatabaguritse hamwe yamaze umwanya munini kugira akira none nkuyo onye umbwira ngo Jessinze abo nibaza ko harimo n'ikibazo cyo mu mutwe ngira Prosper yotubwira abafata abantu ku nguvu biba bivurasanga hari mu mutwe bitabeze neza kubera ko kenshi dushobora kuba tutabaronka abo bantu mugabo abo dushobora kuba turonka nitwe aho muronka baba bakomeye yego benshi baba bakomeye mugabo tuba twibaza ko bafise nka deregrement mental bafise ikibazo cyo mu mutwe nk'umuntu yavuze yuko umuntu wa 30 adashobora gufata umwana wa 2 birabaho twama twabakiriye benshi turafise n'umuntu yarenza 60 papa yarenza 60 yafashe umwana ku nguvu w'imyaka 5 barahari izo bintu bimenya umuntu imaze gushikira yego utaravyemera ntavyo kandi umva denda batahura kuko hari ibintu utaraja muri pana circuit muri aya muri bino bikorwa muri byo bikorwa byo gufasha abantu ushobora kubitahura canke ubitahura mu gihe byashikiye umuntu wawe canke umwana wiwawe muri ico gihe urashobora guca ubitahura kumbure mu kiganiro gikurikira tuzotumire umupsikologe ashoboye gusigura abantu aba auteur de viol abajya bakora ngo mu psychiatre carrément kuko psychiatre batubwire igituma bafata hari nk'umuntu adashaka kuryamana n'umukobwa arenze imyaka 18 akunda utwana abo barahari akunda utwana umuzaniye umuntu angana na twebwe abadasi arashobora mukecuru muri imbere kuba harimo n'ubwira n'ikibazo cyo mu mutwe tubaza ko birimo ivyo byose ego bitendi Juvenal Habyarimana ndi ngaha mu Gihosha none nk'uwo mukobwa yaje kuraba yaje azi ko ari byo aje umukorere hamashitse aho uryama agaca byanka nawe ukabikora yavyanse aba wamufashe ku nguvu mais est-ce que nous des terminologie niyumvikana gufata urumva ikintu wa chance ya chance wakirenze ko ku bugombe bwiwe wamufashe ku nguvu voilà ashobora kuba yaje ico kibazo hariho n'uwakimbagije arashobora kuba yaje umubiri wiwe ubishaka muga mu mutima no mu mutwe atari bwitegure neza hamugeze hagati agacabwa ati hagarika agaca yanka abakobwa singira niko turemwe nibiki tudatandukanye n'abagabo ikintu ubanza kucumva mu mutima mu mutwe mu mubiri vyose je ndashobora kuza mvuga nti ego umubiri urabishaka
muga mu nyuma bigeze hagati oya sinari bwideside neza canke nciye ngira ubwoba canke ciye nibuka ikintu mama yambwiye ciye ntumbaze ciye nibuka ko notwara inda ciye hajya ubivuyemo umuhungu agaca abandanya aha bagufashe ku ngufu biragoye kuko etaba arimwe nawe ngira rimwe rimwe urashaka ndashaka tuzohamagara abahungu twama tugira ibiganiro by'abakobwa gusa siko ndashaka n'ukuri muzotegura ikiganiro cy'abahungu please abahungu mutubwira muzotubwire ibiba mu mubiri wanyu siko eske nta nemwe muvuga ngo birashisha ibi bintu mama byamabiri kuri 100% parce que abakobwa twebwe turi assez complexe sindicara n'umuhungu ambwire eske ntibishobora nyamba mwese ukabumvuge ko rimwishira hamwe uyonye sese yatije na n'umujournaliste na kazoza etc eske abagabo ntibishika ukavuga uti nenda bishaka hama ndabivuye kumbure birashoboka ariko uravuga yuko ngo abagabo barakarirwa cyane gusumba ngo abadamu I know bene birashika mugabo wafashe ingingo yo wifata ingingo wenyene urashobora guha ico kintu naho wagiteguye singomba ngo ucugikora ngo nuko ubonye naka uye ndabona biranjemo ko uye atari ikintu wateguye urashobora kwifata ingingo ico kintu kagihiba kugikora yego bitendi nana mugasekebuye hama buryo umuntu afashwe ku nguvu agatwara inda abisigura gute bishitse akaba yayitewe nk'uwo muri famiye kandi wa hafi ngira ngo wa hafi nibaza wafashwe ku nguvu hanyuma ugaca utwarinda kandi niyo umuntu wa hafi inshuti ya hafi umuntu wo muri famiye nimwe wamwe uravuga oncle papa wawe nurumva ama histoire ngo wacavuga ngo genre muravukana hamakuze umwana ugasanga wowe witwa grande sœur ni bari mama wawe parce que wakuriye ngaho ku ba grand parents wimvira ko mami wawe ari mama wawe muvukana na ta mère alors que bamufashe ku nguvu yagumye ngaha ngasanga vyabaye ikibazo cy'uyu muntu yo bivuga gute malheureusement umva wamaze kutwarinda warafashwe ku nguvu nuko watinye kuja kwa muganga ngo bagukingire yarafashwe ku nguvu aratinya kubivuga hanyuma muri kizi niyo mbanya yaciyagira yego umva c'est trop tard nta kundi bitendi Theogene imwaro nagomba mbaze iyo umuhungu asambanye n'umukobwa biciye mu kwikingira umukobwa akagira ingorane muri sex umuhungu yagirizwa gufata ku nguvu oya c'est pas ça bari bavyumvikanye c'était consensuel mugabo urumva harabaye umwumvikano birabaho menye amwe yukaciya umva agiye kumwagiriza hajya nimwumve ngo kwagiriza non plus ngo baca bavuga ngo okay mufate ya des enquêtes ikinibiki hajya n'aba victime bararuha kugira babiprove hari haca mwagiriza ngo yagakingiriza ngo kaciye gatoboka cyangwa yabigize nibigira nkana ngo yagatoboye imbere yuko babikora umva cayibaza nasamye ndaharaza ku nyanja c'est très difficile yukugira yuko hari umunyanya ari ku murongo mwiriwe neza ninda twakuye Izahaki twakuye uri he utwakuye uri he ga Izahaki ndimo bwiza ego Izahaki iyi ntererano yawe Izahaki yamaze kugenda kumburengira ngo araza kugaruka bite ndi kumutangano nakunze umukobwa araza kundamutsa ndamubaza ijambo aranka nanje ngoma ndamusatira haciye akanya acaremera aho namufashe ku nguvu non aya baravyumvikana ega insister c'est pas le problème on va la dernière nous dire mais bon c'est difficile ari umunyanya ari ku murongo bite Michel Kinindo none umukobwa mwavyumvikanye muravugana aho muhorira hama yashika mu nzu y'umuhungu agatangura kumukorakora ntavuge wa mukobwa umuhungu yatangura kubikora akavyanka agaca yiha ku nguvu nta caha barakora nibaza ko ivyo twamaze kubivuga yihaye amen Ndindayisenga Gilbert mu Ibubanza gufatwa ku nguvu bibaho mugabo comparablement umunywanyi ku murongo hari umunywanyi ari ku murongo mwiriwe
ati ugereranije n'imyaka sino ntawufata ku nguvu uwo bayaga muganiriye nta ku nguvu bibaho pe bama mwaganiriye aracishe wenyene mwaganiriye akavyemera parce que ari kuganira kwempoza umuntu ngo umviriza dukundana ni maka tugize iki ni maka donc nta makibaho yego nizihe ntahe namwe mufise mu kibano ni mutwakure ni kuri 62 24 24 24 62 24 24 24 mwiriwe neza ninda twakweri ugabanya akaradiyo kakwegereye ariko ndi Alexandre Munyamugete. Alexandre utwakuri hehe? Yego ndabumva. Utwakuri uri hehe? Munyabugete. Inyabugete n'amahoro ga Alexandre. Yego ndashima. Bumvise ikiyago turiko turayaga kuno munsi n'abafatwa ku nguvu hanyuma kakaba kamezwe n'ingoma baba bakenyezi baba n'abagabo. Intaho ufise niyi? Mbo jewe ku kintu cyo gufata ku nguvu. Yego birabaho. Kandi n'umuhungu bibaho agafatwa ku nguvu. Ko nagize byo gufatwa ku nguvu byarashikiye. Byarashikiye igihe kimwe umukobwa aramuprovoka ntabishaka. Sanga twabiguyemo nyene. Birashikanye n'umuhungu bakamufata ku nguvu icyo nashaka kubabwira. Ko naje byarambaye yaramprovoke. Cyane nyine ibintu biri sex umva najewe nabyisanzemo nta kimwe byagenze kandi ntabishaka. Hari ico vyagukoze ko hari ico vyakugize mu nyuma cyane gose waricujije cyane mugani wabimukoreye ariko aya gupropose kandi tugetwe tuvuye no gusenga ibyo sinabishaka nyine nawe yarabisizemo. Hari igikomere wumva uvuga uti je ibi bintu numva menga byaransigiye igikomere ku buryo byamaze umwanya muremure yo gukorako. Igikomere byansigiye nuko apre y'ibyo nacyo numva menga nibwo ubuzima no kuma niberamwo tuvyumva nawe cyo bitahura. Yego urakoze cyane Alexandre kuri mugo mu nyuma nari hano yenda bivamo mugo byarangoye kugira ndabivamo ko urutuvyumva bibamo nyine utabiteguriye. Urakoze cyane Alexandre. Sawa. Prosper muri seruko hari abantu nk'abo mwakira abo oye bahora baza muga nk'ubu muntu twe twovuga yuko umenga uyu we wavuga ati no kubikora nabikoze mvuye gusenga urumva mvuye gusenga muga ngo yabaye provoke n'umukobwa muga nawe urumva niwe yabikoze nayo yabaye no oya ndamushigikiye uko no gufatwa ku nguvu nako nyene parce que we uri ngaho utabishaka igasera même chose que n'umukobwa nk'ubu je par exemple je ntabishaka je ukamprovoka bitari mu mutwe wanje je nibaza ko no nuzivye uri kuravuga urazi ikintu kimwe hariho guprovoka hariho kubwira ubujambo ça veut dire ko wewe ça veut dire ngo dufate turi mu nzu turi ahantu kujya nyene umuhungu ashaka kugira umukobwa ça veut dire umukobwa atarabishaka genre muri ngaho utaguye kumukora parce que abahungu barafite amazone érogène nabonye siko amazone érogène nako mari umuntu hama gatangura kumukorakora agatangura kumusoma nibiki ni umuntu nyamba le corps yamaze kuba active nyene hama à la base navyo yashaka yamupushije gushikaho ton corps abishaka sometimes rero birashikana de l'autre côté umuhungu ngo sinamufata ngo nari munyuma ntiwaryohewe. Ça c'est pas une raison parce que jewe mutwe nari bon si utanguye kunkorakora hama parce que le corps ni indi machine commande mu mutwe ni kindi kintu c'est dire mon corps va réagir parce que ni ndakuri ikinuma ntuvuga ngo je ngo ndadeside ko nababara ndakuri ikintu ndiza kubabara donc ara mazone region uza gukorako hama ntabishaka ndaza araza kureagisa n'umuhungu ari umuhungu ushaka kutabishaka hama nkukorakora gushika u reagisa et du coup ico kirashoboka mu gihe mugabo ivyo birashoboka agira gukorakora kuri ayo mazone érogène birashoboka mu gihe uciye umuha nk'umwanya umuhaye umwanya akabandanya gukorakora ivyo ndavyemera mugabo we wavuze ko utabishaka hanyuma gatangura kugukora kwa ayo mazone érogène ukayibona ugashobora kumukwepa ngaho oye wabishize mu mutwe
birashoboka gute bidakorwa urazi ikintu kimwe ça c'est la kwizo nguvu za kuhava urazi ikintu kimwe no ivyo nivyo je ndakubwira ndumuntu mu activiste pour les droits de la femme mais onye c'est la même explication babwira aba victime babakobwa c'est exactement ça ngo yubishaka ari gukoma induru aba plutôt yaba utabishaka wari gukoma induru yaba utabishaka wari kumusunura kagenda you know barakubwira une explication pour décrédibiliser ton histoire donc n'umuhungu arashobora kunanigwa parce que c'est un être humain ndagufashe nahaririye hari abashobora hari umunywanyi ari ku murongo mwiriwe neza yamaze kugenda Dacia ndamufashe ni bimwe au fait tubitwaye muri milieu professionnel niho bitahuritse aguhendesha amahera promotion donc akazana ubwenge bwawe ibintu aguha nibiki hari uri ku murongo sinzi ko twabanza tukamwakira mwiriwe neza mwiriwe ni sawa ninda twakuye ari he ndi Chantal mu Kinindo n'amahoro interano yawe muri kino kiyago numva ndi kuvuga ko nko muri kumwe n'umuhungu akagukora ko ukamwemerera numva ukaguma gukora ko abona wemera utamwiyamangura abona yuko byashaka kukugirira wabishimye numva ko umuhungu akoze ko ukamwiyama nawe atinda akabihera nuvuga ko abakobwa twokwikebura baratwiyegeza kure y'abahungu numva ukuntu umuntu bagufata ku nguvu utabishatse nabo ntabitahura oya ibyo nabyo nawe arabwo ni mu bisanzwe neza bavuga ko umukobwa ibyo bintu atabishaka ko bitiga bikunda rero niyo ntererano yanjye urakoze cyane Chantal imbere yuko Dacia Grisha ivuze ko jewe nitwa Simpaka nariko ndabona uyashaka arano avyumvuko onya nariko ndabona umenga urafise akantu kama gushikiriza ariko je nitwa Celestin mu Ruyigi jewe ivyo bintu ntibiranshikira muga ku nguvu abantu benshi birabashikira kandi nuko mukobwa ababishaka muga bikanka ukuntu abwira umuhungu agasanga byahuriranye ivyimviro vyiwe ndi Eric mu Kibenga abakobwa baratandukanye bivanye n'ukuntu muganiriza mudahishanya na kimwe arabikubwira ko abishaka apfumareka kubivuga n'umunwa akavyandika muri SMS uwundi ku murongo mwiriwe ninda twakuye ari he irakoze mu Kamenge Gustave interano yawe muri kino kiyago niyi ariko wumvise aho bavuga yuko haba gufatwa ku nguvu ingene biba byagenze uko nta ku nguvu aho none mwabyumvikanye no ku nguvu mutavyumvikanye naho ga irakoze Gustave wari karavuga ati ku nguvu ntihaba you know birabaho abantu biyumvira gutyo onye et c'est bien moi je trouve que umukobwa yitelefonye c'est bien que yexprime gute parce que Chantal parce que il faut pas penser yuko hariho quand yaba méchant yaba hungu n'abakobwa y'abakobwa tuvyumva kumwe pas du tout et ibintu nk'ivyo utarabibamwo ushaka kubitahura ni nkaho ndavuga ngo nta muntu ngo w'imyaka ngo nta mugabo ngo fata umwana w'imyaka 2 alors que bariho donc amavi nkayo ibisanzwe vraiment Imana ibarinde nibatso bimwe hari ikintu twako turayaga ko gufata ku nguvu si mpaka mushemwe inguvu z'umubiri burya niyo umuntu uri kuzana ubwenge bwiwe ku kintu atari yashize ku bwenge bwiwe umuhenda ni naho umuntu yaryamanye n'umwana afise munsi y'imyaka 18 kweki amategeko y'igihugu abafunga nuko bafata ko umunyayi allo ninda twakuye inde Prosper Munyabagere woduza akajwi gato ga Prosper yego nta duga kwijambo
rero nanjye nashaka ngira icyo shikirije kico cyo gufata ku nguvu rero ndibaza umuntu gufata ku nguvu yuko aba ari nk'abo bana batarakura imyaka itanu ubwo umuntu amaze gufite imyaka 18 burya bamufata ku nguvu ndetse agaca avuga ngo bamufashe ku nguvu kuko nigeze gutera inkuru n'umukobwa umwe arambwira ati nta muhungu umwe we ushobora gufata umukobwa ufate kuko ufate nk'urushinge burya rufite n'impuzu rw'ibintu ukaguma urudungagiza ubundi akazana ibindi agashyira ntibikunda ko ushobora kwinjira ati rero icyo cyo gufata ku nguvu ntigishoboka ico kirashobora gushoboka nk'ubu par exemple murahuye hanyuma akaba afite nk'ikigwanisho murahuriye nk'ahantu agaca gutera ubwo ati utegerezwa ko tubikora ntiwovyemera Prosper yamaze kugenda hari ikintu nashaka kuvuga ngaho ariko byama bintangaza cyane kose ukuntu twaremwe turatandukanye hari abahungu bakomeye hari abakobwa bakomeye hari abakobwa bafite ingufu zikeya n'abahungu genre donc wowe usumva ingufu siko nje gutuma abahungu n'abakobwa bagwanye kenshi c'est pas toujours le cas umuhungu akubita umukobwa siko simisi yose nabyo sometimes rimwe na rimwe donc ariko turetse ivyo vy'inguvu mu kanya gaheze Henriette yareka aravuga ibijanye n'ababahendesha ugwenge canke ufatira kwishura umuntu yaratelefone ngo nta muntu w'imyaka 18 ushaka kufica 18 atanga uvufise agushura gukubitwa ngira n'umuntu wa 15 hari abahungu ba 15 abakomeye kurusha umukobwa w'imyaka 20 agakobwa nyene ugasanga kameze gutya afa kugu abakobwa bamaze kwishamo yuko abahungu bama bafise ingufu nyinshi agufashe nyene biraheze umenga biraheze byose ucugira ubwobwo nyene deja uri umva ashaka kugwana twe twaragiye muri séance iraho umunsi umwe hari bari kwavuga by'aba victime n'ibiki hariho ama avinkayo et il y avait des simulations yingene abantu bafatwa ku nguvu ukabona yuko nyene vyaheze donc rero nta mwanya uhari kubivuga no munsi kuri ivyo bijanye n'ababahendesha ibihagararo igihagararo kumva nyamba akubwira ati urirukanye ubunyene uragize iki chef wawe urumva kugira ngo usubire mu kazi banze uce mu biro ego akaba ari ngaho onye uwoka bwati none nta kundi ndi bubwira ugasanga uremeye cyangwa udahumva amatematics uvuga ngo none sindu wa mbere sindu wa nyuma kandi ntacunza kuba reka mpumirize hama bipase hama ucubandanya uronga ako ngaho ugiye muri engrenage ati none ubundi rero twabigize ari cyo wabaye babitanguye nyene kandi hariho nabandi bikika mukiza mu gutanga amahera ku bantu batifise bakenye akamubona hajya akamwifuza hamwe usanga aramwemereye amafaranga ya naya turyamana ugasanga aremeye nk'umudamu par exemple afise umwana adafise yakuru two afungura no musyanke usanga aravyemeye muga yabikoze kugira iki kugira ko ubuzima bw'umwana atavyifuza yego Prospenda kubaza abantu babafatwa ku nguvu ntibavuge bo nk'abaryo babitura haraheze igihe hari aba bashikiwe n'iterabwoba ego bamwe babashikiwe n'iterabwoba abandi bakavuga ko batabimenye batazi aho bashobora kwitura wabafashe ku nguvu akamutera ubwoba ati ego mu kibana akamutera ubwoba ukazogenda kubera ati ugashika hariya hejuru je hariya ntuzohandengana je ndashoboye urumva agacagira ubwoba rero muri ico gihe usanga yagumye muhera atinye ego hari ubutumwa mwiriwe uri ku murongo ugabanya akaradiyo kakwegereye mwiriwe neza n'amahoro yambu ninda twakuye ndi Felicien mu Kinama Felicien mu Kinama intererano yawe intererano yawe muri kino kiyago yego mbega yego nijari wovuga yuko umuntu wamufashe ku nguvu byavuzwe ni gihe ugiye mu mabonano mpuzabitsina uyundi nawe atavyashaka Sindi baza yuko ibyo bintu twibaza umuntu bamufashe ku nguvu ndibaza nk'umwana yoba ashikana nk'imyaka 10 kuva kuri umwe gushika kuri 10 uwo muntu niwe twovuga kumbure yuko baba bafashe ku nguvu mbega nk'ubu ndababaza Allo yego
iyo ufise urushinge rujya rusonesha impuzu sinzi ko murubona yego ukawundi akafa ufise urunyuzi amwe afise urushinge akaja guma azungagiza hamwe haca urunyuzi urwo runyuzi worushira mu rwo rushinge umwe agomba azungagiza urakoze cyane ikindi naco ndibaza kugira ngo umuhungu n'umukobwa baryamane n'ibintu baba bateguye ivyo bintu biba rimwe n'ibintu bisaba umwanya muremure baba bateguye ahubwo nibarabe iyindi nzira bovugamwo atari iyo mwe muba muriko muravuga urakoze cyane Felicien hari ubundi butumwa dufise imbere yuko bano batumira gico bashikije ndetse bavuge n'ico gwambariza Prosper muti none gufata ku nguvu bihanwa n'amategeko mu gihe yo bari umugabo yabiriye kugahata umugore wiwe uwo mugore yo mwitwarira hanyuma akamufungisha hari n'ubundi butumwa tibitendi Chantal Munyakabiga ugiye nko kuraba umuhungu utazi ko hava gusambanya mugagahita agufashe uri no mu maraso vyarangira kwikura uwo bigenza gute mu gihe uciye usama nibaza ko ari bindi bite ndi meru ngaha mu kinama mbega nijyane twavuga ko umuntu yafashwe ku nguvu ni mu bisigure neza kuko bujya gusambana n'ibintu mutegura mbere bikanafata n'umwanya muremure mbega hoho burya umuntu arashobora kuryamana n'uwundi badasanganye ni ubwo butumwa mugira ico muvuze kuri abo batwandikiye n'abandi n'uyu yaraheje kutwakura kandi muvuge n'icokorwa kugira ngo abantu bubahuke kuvuga ibyabashikiye abo baba bafashwe ku nguvu b'abagabo baba ndetse n'abakenyezi dutere kuri dasi jewe ndafise ikizere hari igihe bindyohera ama message nkayo tu sais pourquoi kwa niyumvira yuko si uvuga ko bitaba cyane niyumvira yuko ntavyo ushobora kugira donc ou bien umva akona ka parti gatoya parce que hari ibindi wiyumvira ngo malheureusement haranavuga ngo yari nyamfashe kunguvungira ibikini bikingo ntibibaho donc bitabana uvuga ko mu mutwe utamvizaje ko vyo nakogwa kandi bibi cyane urumva mu gihe ikibano kiguma kivuga ngo ntibibaho umukobwa ntazoshobora urumva c'est triste ariko urumva en fait na kantu ko kwihoza kwiremesha ariko c'est pas ça mais après nuko abo nyene babivuga nagira ngire suite abo nyene babivuga niba bandi baza kuvuga niyo nyacavuga ngo none yaje kukuraba ngo yamaze gushika yaje kuraba ngo none nkuwavuze ngo none ngo urajyamana n'umuntu ngo umudasanganywe nkuwo ndiyumvira ati bongira ariko nuvuga ngo bivuga ngo uwo musanganywe aje kukuraba umukobwa mukundana n'abahungu benshi nka 99% kujana bwati dukundana twita ko dukundana ntushobora kunyankira umva ntushobora kunyankira urumva donc rero hari abantu bavuga ati ntibabitahura kubera babona yuko le droit umuhungu ku mukobwa yitwa ngo bavuganye yitwa ko mukunda n'ibiki automatiquement none twokundana tutaryamana umva ko bidapasa urumva donc rero nkuwavuze rero ngo shika kuri 10 donc 11 n'umwana yiga muri 5e gutusha kuvuga ngo nyumva ku nguvu I mean kuja kuramutsa umuntu egare yuko ugiye mu ryamane ico kintu kitavuye mu bantu kugiye kumuramutsa egare yuko wemeye ngo ugiye mu ryamane ico kintu Prosper mu munota umwe hakogwa iki kugira ngo bafashwe ku nguvu bubahuke abafashwe ku nguvu kugira bubahuke nuko wogerageza bagatsinda ubwoba bakabivuga bakareka gutinya kuko gushika no munsi umuntu yafashwe ku nguvu naho byomenyekana mu kibano si kintu nyene giteye isoni cyane kiramaze kuba kihari mu gihugu nka hose naho baza baravyirengagiza yuko umenga ngo ivyo bintu ntibibaho nta nimwe itarimo abantu bamaze gufatwa ku nguvu turamaze kuyibona ikintu nakongera ko nuko basi naho kubivuga biratandukanye basi abo bavuze ngo gusama n'ibiki uje kwa muganga aho kwandura sida ugatwarinda utifuza n'umugabo utashaka jya kwa muganga n'ingoga bizoguma
muri secret professionnel. Kandi ico kintu murakoze ni wowe heterosexuality iguma ari tabu ntibabivuga nibagerageze tuze turayivuga abavyeyi cyane cyane tugerageze tuvuga ibijanye n'imibonano mpuzabitsina na mwana kiri muto guhera ku myaka 7 urashobora kubivuga utayivuze naho ni hamwe uzoca usanga uricuza ngo kubera iki ntabivuze ifa ko tubivuga. Murakoze cyane ni hano ikiganiro ndabibona ko cuno munsi kigarukiye twariko tuyaga ku bijanye no gufatwa ku nguvu ntibavuge ijwi ry'ukugwiza umwimbu kazoza FM.